Mwaramutse muri ndi twarangije haravuzwe cyane ibintu by'ibihuha kumbe n'ubikiko biravugwa by'intambara ngo ishobora kwaduka mu Burundi. Nuvuga ko je nta vyemezo nta masource officielle ndabona ni ibintu nyene abantu bavuga mu ma social media, ariko harimo n'ibinyamakuru novuga canke ama YouTube channel akomakomeye ubona yuko bariko baduza agacanwa. Ubiravye cyane ama site asikiye CNDD-FDD baraguma bagarukana ibintu by'abantu bapfuye mu myaka yaheze. Twarabonye ntuzeye mbayahaga ari ku mukubito ibintu byinshi yavuga vyari abahutu abatutsi, aho mbere yemeje yuko CNDD-FDD yatangujwe n'abatutsi, niwe yavyivugiye. Uno munsi ugiye kuraba CNDD-FDD hege yashinzwe n'abatutsi. CNDD-FDD yashinzwe n'abatutsi Navyuze naho bayitirira abahutu kandi abatutsi bose banayirimo ubu hege no kwishiraho kugiyize ivuka ibeho ni grâce aututsi. Hanyuma kuri RTNBS nashoboye kubisesangura, nabonye umuntu witwa ngo ni prof bana ikintu nk'ico bano sinzi nagiye mu vy'ukuri, ariko ukumva yuko baguma bazana ivyo vya gatatu na gatutsi. Ibintu novuga ko ikibazo gikomeye mu Burundi hanini si nico gusa, ibibazo nibirebire mu Burundi, baba abahutu b'abatutsi naza ko mu Burundi bose bariko baratotezwa, ico ndaca gushikako. Ariko rero nkuko navyirungikiwe n'undi muntu yandukiye message avuga ati mu bisanzwe CNDD-FDD yaraherewe, ikintu isigaranye gusa niyo turufu y'amacakubiri niyo yonyene ikoreshwa. Abadede nta yindi turufu basigaranye uretse yo kwigisha urwango n'amacakubiri n'usanga gucafuza cane intwaro zarenganye izo zitwa ngo n'iz'abatutsi. Ariko mu by'ukuri hari ibintu ushobora kubona wowe nyene ukabona ko izo ntwaro zagerageje kurusha ubu. Rero hari ivyo bagira nkana babibona bagahenda urwaruka bakabumvisha ko bo ari bo bakoze ibitangaza abandi batakoze, hama urwo rwaruka kubera ubugugu bwabo bakumva ko ari ukuri. Sinzi impamvu, ariko tuvugishije ukuri nta vyabo. Hama impamvu tuvuga ko ata vyabo nuko bo baje bakora bibi kurusha abo basubiriye. N'ubu gushikiza isaha nta murundi atibaza ati ese intumbero yatumye bafata ibigwanisho bakaja mw'ishamba yari iyihe? Uno munsi muri no video nashaka kusoma kandi indi comment naronse ku wundi muntu aboneka ko avugana gashavu kenshi cyane kuri YouTube, aho yanuvuga ko yariko asa n'uwishura mbayahaga n'abandi bantu bavuga ngo abahutu ngo abatutsi ntaco babaye, ngo abahutu nk'uko umenga intambara hagati y'abahutu n'abatutsi. Reka ariko tundabisome hanyuma kumbe nagiye ico ndakivuge ko mbwa neza ko ari sentiment abarundi batari bakibahuje. Ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose, mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Komende ivuga iti bibaza ngo agashavu gafise abatutsi bari mahama gusa. Evidama ico gihe no kubera bahagarika avuga ngo abatutsi bari mahama bari mu makambi ngo bari kubitegura ngo abajene ngo magingo ari karababwira ngo ntabakubimva bo bimbwa ibintu nk'ivyo. Ukumva yuko umenga ikibazo gifise abatutsi b'impunzi bari mahama gusa, ariko mu vy'ukuri abatutsi bari Burundi, abatutsi bari hanze, abahutu bari Burundi, abahutu bari hanze, bose muri iyi misi baguwe nabi. Ndakomeza nsoma ati isaha niyo itaragera mwabihe mumwe muturya mutwicaye ko mwitwaje ubwoko bwacu. Donc kumbura vyumvikana ko kumbura ubwoko bw'abadede mwibuka abadede bafise ubwoko bwabo. Yes, évidemment abadede barafise ikintu cyuko baguma bitwaza ngo ubwoko mbwa ugiye kuraba abantu bari muri prison abahutu n'abatutsi, abatutsi baza ko ari majorité. Urabye abantu bagiye bapfa n'abahutu n'abatutsi, abahutu probably ni majorité mugabo kumbura nta muntu afise imibare yambaye mugabo n'abahutu barapfamwo. Ugiye kuraba abantu bakenye isukari, abantu bakenye umunyu, abantu bakenye inzoga banywa, abantu babima ifumbire, abantu bataronka igitoro bagira n'amaguru, abantu bariko biga ubusa izo mbonera kure, abantu wovuga ngo ubwoko bumariye iki kandi atakintu kimwe kurateza imbere Burundi. Burundi uteje imbere ubwoko bwose buzoprofita, ubusubije inyuma ubwoko bwose buzohomba. Mugana mvuye ko we yanse yuko bitwaza ubwoko ngo bice abantu babicaye ko ngo bitwaje ubwoko. Niba hari umuhutu mwabo bafata ingingo genero abo cavunye nahindure ibintu kandi ace yihutira gusaba ibiganiro n'abarundi
batanezerewe baba abari mu gihugu n'abari hanze. Urumva aravuga ati niba hariho umuhutu muri abo bajenero tuvuga prime niyo ngabo urumva nibo baregwa ikumbure n'abandi navyo ndayibagira ba Sirase bakigize gute ati narabahindura ibintu hakiri kare. Well niyo mbare mwaramuhombye à l'époque niwe yarafise agate k'umugongo akomeye, ariko arasaba ko yohindura ibintu ngo ace asaba ibiganiro n'abarundi batanezerewe baba bari mu gihugu n'abari hanze. Ico naje nakivuze yuko hari igihe abadede baza ngo ni aba opposé bakeneye ibiganiro mugabo abadede pretty soon ubu nibo babikeneye afete ubu nabikeneye navuze nti wanka kugarura impene kiri hafi maze kurenga umurambo kabira nkayo neza ko bari ico gihe cyari kigeze ko ibiganiro biba kirazira ko ibiganiro biba abantu bamaze ku nuvuga gushirira ku ico gihe naho biba ubusanga hamaze kuba imvune nyinshi ntibiba bicoroshe. Hanyuma kandi ko ndavuze bari mu Burundi abo bagwasa mu Kinyiza abo ba Francis muzi jambo n'umuntu ari bakeneye kwivugira mu muriziki abo bandi ba Rehonsi Sepa abahutu n'abatutsi mbere wanashaka bashaka kwidagadura kwisigura kwisobanura sirazima ngo bakeneye ubutegetsi expression kwisigura ni sizantu bazavuga ngo ndiko ndondera ubushikira nganje no liberté d'expression ni liberté abantu bafise abana b'abantu turaza abantu benshi babanditsi babaririmbyi barakidube muri South Africa ba Miriam Makiba muri South Africa kandi ba Johnny Craig muri South Africa ba Bob Marley mu bindi bihugu abanditsi batandukanye ba Sartre ba Camus ba Voltaire bandika ko societe meze ba Jean de La Fontaine atari ko bakeneye ubutegetsi ko bakeneye kwivugira bakeneye kwexprima ntabwo ari bijanye n'ubutegetsi ni droit y'umwana w'umuntu mu bihugu démocratique abo ndiko ndavuga kwanza hari c'était trop longtemps. So bareka bari mu gihugu bisigu bavuge baba baririmbyi baba abaca imigani bivugire ubutegetsi ntabwo ikintu cyose kijanye na politique kuko niyo nyishu izova kuwo mutari kumwe ejo hanyu ntihazoba neza. Yes ndavuze ati kuko inyishu niyo itava kuwo mutari kumwe ejo hanyu ntihazoba neza. Yes ico nibaza ko nacumvise kandi kuri Vision TV avuga ati nyabona ivyo ndiko ndumva vy'ibihuha nuko abantu bashobora kurondera imfashanyo muri Amerika muri Canada muri Kenya mu Rwanda muri Congo muri Tanzania muri Uganda bagataha mugabo umuntu azobashizweho n'abanyamerika n'abongereza canke n'abazimbabwe canke aba South African azobanza gukora intérêt zabo bantu bamushizeho gusumvya intérêt z'ubundi ati rero vyiza twogerageza tujya kuri izo solution radicale. Ariko encore une fois sinzi undi muntu yatangwe kumbwira ngo intambara nimbi ndaramvuga nti malheureusement ambwira ngo singose kuko uko papa na sokuru bakuze malheureusement mukomeje intwaro nk'iyo ivyo c'est inévitable. Ivyo c'est inévitable kugira ngo ivyo bintu ntibibe nuko haba intwaro yorohesha abantu yumviriza bose kandi igakoresha ubutungane. Ivyo bintu bidashobotse no kuvuga wamaze gutera pepiniere y'intambara nta kundi biri bugende. Murazi neza ko nta ngufu okengera ingufu murazi neza ko nta ngufu mufise mwabadedemwe bo kumbure umuntu yabaye mu Rwanda canke yabanye n'abanyarwanda sikavuga ingufu bakuvuga inguvu mwabadedemwe saba ibiganiro inzira zikigendeka. Voilà nico nakunavuga nta nguvu bafise cyabadede sinzi undi bandi kunze kwandika ngo ni paper tiger tigre en papier nibuze kwanza mu butu burya mu butu ndavyuka imbonera kure kuko ari ba jeune mu butu twebwe dans les années 80 comme ça jusqu'à 90 bavuga ko ari umuntu akomeye cyane muto bavuga ko ari umuntu akomeye bigeze kwanza no kuvuga ko ngo hari abanyeshuri bagize manifestation ko mu hari ama manifestation bajya muzo mvuga babuya nabagaza twa mu bintu by'imyigaragambyo ko ntitwavuga mu mugabo greve zazire kuriwe. Hanyuma abanyeshuri ngo acaragenda arasibanganya université yose ishoko ari Rumbumbashi. Bien sûr ivyo nivyavuga ku anecdote kumbure abagize amatohoza barazi bitire by'abantu bapfuye exactement ni evenement yabaye iratangazwa mu munyamakuru ariko bavuga ko ngo afite ngo security gukomeye cyane ngo azikabita ngo ibigori. Mwana encore une fois ndavuze 1000 fois James Kabarebe umuhizo ngaho mu Rwanda ahitana atebe batandatu baja ku jipe baragenda ni Kinshasa ngo ba mu buto abaragiye apfa yangara nkifu yimegera cyangwa cyabadede nyene. So sinabifite ko mfa mwangara mbwo navuga ko ibiganiro bifasha mwese namwe mu bikeneye gusumbya ndibaza n'abandi wanashaka nko ku muntu ariko arabivuga ati kera nagira impuwe ariko zaraheze abantu bagize agatima atari ariko zaraheze
agahotoro kanyu ko kwishira hejuru vyanyu no kwishira hejuru vyanyu vyarankuye impuhwe mushatse mwikebuke kandi musabe ibiganiro mu maguru masha ataraho naho birabaraba. Okay. Voilà, donc nibaza ko abantu benshi bari kubakuramo ama emotion n'amasantima n'impuhwe n'ibike kuvuga ati bon mudashatse ko umuntu akabwira ati twumvikane ngo mukate ngo igusa umukate igisamba gisomugwa n'ikindi none jo babapitse umuntu yogira impuhwe ngande kandi namwe mutagize impuhwe kandi mwararonse opportunité yo guhindura ibintu d'une manière pacifique. Burya abadede mwadusubije inyuma cyane jewe muri 2010 2011 12 13 nubwo hari abaye za safisha ntuzeye rwasa ntiya yabikurikiranye abapapiti bari bicecekeye canke bananiwe aba FNL sizi ko bari basigaye bitwa harimo aho umuntu itagira kwingana uko nayibona ku maradiyo ukumva abantu bariko barahamagara n'abavuga amajambo abo bari honsi bagahura n'aba Francis bagahura n'aba sinzi umwe yavugira iprona ugasanga bariko baraganira neza bahuza batwenga bibukanya amakosa bakoze ukabona yuko ariko haboneka harmony. Watembera mu makartier ugatembera hose ahantu kera hari hateye ubwoba ukagenda ukana kibazo fata imodoka ukanyonga ugaca mu mugambo ukagenda hehe ukabona hari harmony yari kiraboneka abantu bari bako baremera ati turashobora kubana mugabo inda ndende ubube gito bw'abadede budusubiza mu vyo turimwo 2015 hajya ahantu nakabajihwa kandi malheureusement abadede ntibarabona ko ariko sabakoze strategique rikomeye cyane mugabo bareke bizobaraba. Ndagaruka kwisomo ati mwambonera kuremwe gabanya mwiteranya n'isi ejo mutazabura aho muca kuko izo narabonye zanyu ni zikomeza kwica amatwi muzorwamo bo imbonera kure ndagira ubwoba cyane kuko imbonera kure n'abantu novuga bari nko mu kinjana ca 92 okay sinzi ikinjana tugezemo bari mu kinjana ca kera nko mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 8 n'abantu batize munyihanganire muravuga ngo hari imbonera kure typique izo zirigwa ziragira amagendera sinzo murabwiye ngo hari abantu ngo bafise ubwenge ngo bakwihorera ngo cyangwa bakigira ibijuju uburi njiji wewe wogera mu isoko uri gusa genda uratatamba bakubwira turi umusazi ngo sindi umusazi ngo ndiko ndavyigirisha wamaze kumusazi c'est tout uja kwigira injiji uburi njiji so umva ne bijuju pour la plupart des cas bafise inzigo bafise ikibi nukuvuga naho boja hanze aho muri za Kenya muri za South Africa nubu ariko baratemagurana ntibashobora ntibafise social skills social intelligence sociale yo kuba n'abandi bantu ariko na cyane hamwe mwogira imana mbi muri situation intera hamwe zabayemwo après 94 mu Rwanda dude mwo kwicuza cyane ukuntu abantu bari kwarasimira gabanya kariro ico kigo ni cy'abarundi bose mwasi Burundi tuzoa message gabanya kariro s'il vous plaît dufise buroro ngaho hafi kubera kimu gabanya kariro s'il vous plaît niyo mwakomeza uko bizobasha abo bahezi wanashaka nimbonera ko n'intera hamwe abantu benshi babasuka benshi ubu bibereye muri za Belgique bo bamwe nivyo barakurikiranwa mugabo hari n'abihagariye neza muri za Belgique muri France abandi bafise ibirombe ngaho muri Congo bari kwarimba muga abantu bato bamwe biba muri za gacaca abandi mu ma prison abandi bariko baraberabera hiyo nyene dude okay dusome mumenye neza ko dede hutu nta nguvu bafise okay zidi dede hutu cyarico kuki icambere igisoda na polisi ni 50% bon sinzi ko ariko bikiri ica kabiri gouvernement ni 60% Hutu 40% Tutsi aho ni diplomate ikora iyo hageze urugamba. Okay dufate ko 40 bahoze muri za ntwaro za kera 40% bazi diplomasi Uburundi bwa buyoya burusha incuro ubwa neva. Okay, mnibaza ko ariko barasaza nako ndaraba kuri ntuzeye kuri Facebook umenga n'abantu babiri bitavye Imana Teresama umwe yagendanye na gwa gasore neza ko ariko barasaza abakoze kuri izo ntwaro za kera mugabo ikime gusa twohuriza ko nuko abadede badafise ikintu ca diplomasi badafise ikintu ca communication. Nibutse kandi ya anecdote navuga numvise yuko ngo ibintu vya lutte bisaba M3 militaire hanyuma
money igisirika amafaranga hanyuma media abadede bazi ikintu ca media uhere kuri Neva araja kwitevyo ukumva vuga ibintu vy'ugushwana cyane sinzi undi muntu ajaje muri community kubereka aba bantu iyo bari ku butegetsi badashira mu ijambo ryihumure kuko n'igihe cy'intambara twashobora kumva amajambo akaze muga pour la plupart des cas bon aba bantu bagiriza bo encore une fois jewe yo kenshi na kenshi yafase ijambo wumva avuga ijambo ryihumure notamment nkuko nabivuze après 98 ntabwo yaciye arondera kugwana n'u Rwanda ahubwo yarondeye gukora icyo yise dialogue ya concertation canke umugambi tangura kugira ivyo umugambi w'umugwa Burundi anyway ndachavuga ko ibintu vya communication no ma comment urashobora kugira documentaire y'iminota 50 ukerekana impamvu wakishitse kuri iyo conclusion ukanavuga ko ari opinion yiwawe ko abantu bashobora kugira indi opinion wakibwaho wagihutu wakirera ibyo bizuru byako anyway 60% dore mutatu kwijana nabo cavunye abandi nabo ni imiryango yabo benabo bigishije shebuja wabo ni Neva okay sinziri iryo yaje nsigura mutagira ngo ndamututse ariko we ubwanyu numuhe amanota muri diplomasi okay donc numva yuko nabo bantu bari mu aba badede bari muri leta na abantu batafise communication batafise diplomasi badafise skills canke ubuhinga bwo gutwara canke bwo organize ibintu cyo tumuna akajagari hose bariko barankarira ngo navuze ngo dede ngo yabunzwe hose dude mbwira gace kariko karakora okay mbwira ministere runaka iri kirakora mu burimyi abantu bakabura imfumbire numvize ko ibigori babitera babiguze bakashira ko negiturire bavyimbura bakabaha anageza ikabijya ndiko ndabona amaraporo menshi n'uwo alende kumana karavuga hano bivye ikawa ikatera ikibazo right bo fome sinze ko nayivuze waje muri kada nakajagari ntibariko warumva bamva ngo tuzotera amavuka abandi tuzotera imisundwe abandi nkani muzibore mu mazu abandi ngo ndakugabira umuguta usanga ari ibintu by'akajagari gusa muri haba no muri ingene abantu batwaye bo waraba muri sepa passport kuyirondera ibintu vy'indu bitagira uko bingana warondere permis de conduire induru iyo secteur uri kuravuga iri kirakora neza niyihe yitubwire ntayo bo anyway ndakomeza ati angahe kuri 10% kuri 10 Neva muri diplomasi niba yamuhe muri comment je sinza nomuha bamwita kirogorogo nizere ko nawe amaze kubimenya atagira ngo ndamututse bantu b'Imana uyu mugende ko ndasoma umunwa ni jewe n'amaso ari gusoma mugabo isijana vyanditse boneza ko iryo kirogorogo n'ikinyama y'ipapuzi navyumvise bivugwa abantu bagiye barakorana muri Maki notama umenga Hussein Rajabu navuze ivyo gipapuzi hanyuma rero ndasatunga Imana ashobora ko yaramu natunga Imana sepa ashowe kuba yaramurongoye muri Makino yavuze ngo niko bamwita yo nasepa ko yavuga amajambo menshi ivyo bon nibaza ko biri evident akuzuye nikamurikwa ica gatatu diplomasi nke inshuti nke diplomasi nke inshuti nke yes donc diplomasi mu abarundi birava pe hari gihe rero nico nababaje no mugabo wita ngo ni professeur Bano yavuze ngo kugara mupaka bijisifye ngo kubera impamvu ABCD ngo babitsa abagwanyi b'u Burundi me mu Burundi mu Rwanda hamwe abagwanyi b'abarundi zo za parpetu za ubu zande zose ziformiye mu Rwanda mugabo ntanagihe nagena ko umupaka w'u Rwanda wigeze wugara mu nyuma CNDD yiformiye muri Congo no muri Tanzania iyo mipaka ntigeze yugara kandi bariko baratera yari active movement cyo kimwe ni n'abantu bavuga umuntu yicaye i Kigali canke mahama mu mahema utanumva ko ari na arme yotuma wugara umupaka gute kandi abantu bari arme imipaka yagumye yuguruye donc diplomasi inshuti hanyuma kaza umva bariko bavuga ngo abakorona dude abazungu ntuja kwa contrôler malheureusement ushobora kwidabamura ukavuga ibyo ushaka ntushobora kwa contrôler ni nkuko iyo utaragura inzu umulendroad bajyana afite inzu zo gupanga ntushobora kwa contrôler kuko ntushobora kujya mu mibarabara wiza kujya mu mibarabara kazi yako mugabo hari igihe uvuga uti jewe ndi muri situation ntushobora gukontrôler kuriha locataire kuba umulocataire kubera nta nzu yiwawe ufise what can you do so rero byo kuganda batuka ngo abakoroni bakubaza iki ngo ndavyanse kumwe
rwa ruhizi rwo muri parlement ivyo bituma ufite inshuti nke kandi encore une fois mu bintu vy'intambara ubiravye diplomasi irakora cyane burya nka Ukraine nibaza ko itari ngufise inguvu zo gutena contre la Russie Uburusiya bwa buzi ko peut-être ari operation y'ukwezi amezi abiri mugabo kuri Ukraine yashoboye kuganya kuri point ya diplomasi karonka sote ya Occident nyinshi cyane n'ibihugu mbere biyikikije nka za Pologne vyaratumye Uburusiya bugira ingorane cyane kushobora kushika kuzo vyo bari biyemeje gukora muri Ukraine n'ibindi byinshi ibonka ya voilà icya kane dufise abahutu baciye ubwenge kurusha abari muri guverinoma banka dede kandi barimo nabo cyabunye baba dede n'aba FNL okay sinzi ko ndavyumva donc harimo abahutu baciye ubwenge barusha abari mu guverinoma guverinoma ya dede iteye isoni vraiment guverinoma ya dede kuko mbere ngaruke kuri ntuzeye kuri uya nubwo kombiyo dosiye nagomba kuba narifunze guverinoma yiba yari afise dans les 90 yarimwo abantu b'injyamunyu ntokubwira harimwo nk'ubyo uwo premier ministre Adies Bomana irafise ministre des finances Gerard Nibigira très intelligent hamwe abantu nka Gilbert Midende wabona ko baciye ubwenge harimo bajya ba ninde kandi umuntu yari ministre de la justice ndamwibagiye yari umugabo nawe bavuga ko aciye ubwenge cyane n'ujya mbona ministre des relations extérieures batuje ugatangara donc guverinoma yubatse neza cyane ministre de la santé nawe ndamwibuka nyambari bangenda gute très sage dude nta iyi guverinoma y'abantu bose bagenda bahoroboka kaje mu ahantu hahiye inzu ngo muragasha ngo kura assurance kura kizimyamoto no aba bantu direka kuvuga ubwenge nayo uko bona mugece cyo kuvuga ko hari abantu benshi baba n'abahutu n'abatutsi batari muri dede canke bayanka banashaka harimo vidamo bagiye birukana tuko muri 2015 harimo nk'abantu batari bakibaza ati bo igihugu kirogoreka tugende natwe guterera igihugu hanyuma mvuga ngo abantu bari handi ntibako baraterera muri abo harimo Veruftikiri yari docteur nibaza professeur université harimo n'ubupio ntawe hanyuma ntaherutse kumva avuga ikintu mugabo harimo abantu benshi bari baje bagatereka turabe ko igihugu gobotora tukakidima tukizamura kikaduha kikubakwa reconstruction mugabo abo bantu binjije kubera bafite umuheto baciye babiruka ko bo nibaza ko nabanyangoma batanguye umugabo kumwe n'abandi bari kumwe bashaka ko bari kwanywa bose etc urumva yuko musanzwe mwebwe abadede umuntu akuvuga demwe inguvu mudafise si vous voulez ija gatanu ni kuvuga menshi nanje hari rebellion Rede Tabara ikorana M23 bari gufata ibice muri Congo barwana na Congo n'abasoda bacu Neva arongika bo kisha Rede Tabara kuvuga cyane gose kuko ndacakeneye proof y'ibi bintu umugabo bo ivyo biravuga na leta y'u Burundi ko bari muri Congo hanene kwikingira yuko hoshobora kuba imigwi y'abarundi ishobora gufatanya na M23 hanyuma M23 imaze gufata ibice bigaragara igaca nayo bafasha u Burundi babafasha kugira baze gutera u Burundi plus donc tugwanya M23 FM23 plus tubagira abansi plus bashobora kuvuga ati tuzasubiza mu ndomane igihe kigeze ivyo birashoka ngo hariho n'uwundi muntu cyangwa generale kigize gute wa FNL nzabampema nawe nyene ngo burya ngo ntiyicaye mu ntunge mu mburane jewe ndavyo nomenya pe iyo Kongo sinzi nahitumbereye mugabo numva ngo nawe ntiyicaye ntiwombaza kesho gatanu aragarutse ku batutsi abatutsi basize hamwe mu gihe abahutu barebana ayingwe boje neza ko harundi muri sanzwe bafite ibintu bapfa mu bahutu no mu batutsi nyaza ko n'abatutsi ari ibintu badahuriza ko ya je nkurikirana ndabikurikirana hafi naza ko nonyine ari ibintu badahuriza ko kuva na kera banashaka none bagaza ntiyari mutuzi nyakuye micombero buya ntiyari mutuzi nyakuye bagaza etc so nta bantu bashobora guhuza bose naza ko igikuru ni vyumviro ntabwo tujuru ari amazuru n'ubwoko Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose guturubika umuntu gutabagaza ubuzima bwiwe cyane kubuzimanganya gufungira abantu busa cyane kubafunga bitajanye n'amategeko kutubaho umuntu ngo nuko atifise ibyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'Uburundi bushasha reka nkomeze avuga ngo ndakugarika Mukaneva gwake ndakugarika Mukaneva yamukuye kuba vice president Mukaneva ni wanoma vice president
ndakugarika Mukaneva kumbe baramutinya Bunyoni Neva yaramupfunze ahubwo Bunyoni agiye Imana ko yavuyeyo niba yavuye akiri muzima Reveriyano baramuroze pana Reveriyano neza ko ari kumbure ingwara yavunikiye mu kimaki yari yamuvyutse nta muntu yamuroze genda hiyo Neva yapfunze abasoda prime yabafunguje ku nguvu ije nkuna yumvise mbega bayivuze gute ko hoba hari abasoda bavuye muri Kongo hanyuma procureur arabafungisha neza ko ari wa mu procureur ntakibuka mugabo tutahuza Leonard hanyuma Neva ngo agenda ku prime ngo acagenda ku mugoroba n'umuheta ati jewe nibwo bugiga babasohore ku nguvu anyway amatongo amaparcelle kuburana kurogana etc. Donc amatongo nico kintu kibabaje cyane kuko ntabadede bararengije cyane ejo hari umudame yanyandikiye ari kararira ati genda ndaguza ga parcelle ndaguze n'ingurane umukoroneri acaza kanyaka ubu ndiko nishyura ingurane yitongo nafise ndiko ndapanga inzu no gupanga vyananiye ari karakorera mosozi mugabye mu makomenti usanga abantu benshi cyane bamvutuvugana en privé batubwira ukuntu banyazwe aba diaspora barimwo iyo ndiko ndavuga ku gushora amafaranga hirya no hino igikuru mbere sininyungu wokura muri igikuru nuko mu Burundi yo parcelle itabiri sécurisée donc urabona no makomenti zogenda uravuga tushobora kuba afise parcelle ukazabona umuntu arashira amabuye ngo yubake imagine vraiment donc c'est trop ridicule hanyuma ibintu nyene vy'ukurogana bon kumbura ivyo ni ibintu social abarigeranya bazokwicara muganaza ko vyo ngiye ateza problème de société nini cyane mugabo yerekana mfete ntuzeye abarundi ko barambiwe na situation ihari nuko kandi nibaza ko benshi babonye changement boyambasa boyegera parcelle ugasanga umuhutu mwene wanyu yatanguye gusomberamwo amabuye wavuge ngo uzi icondi okay kandi bari manajere ko dasoma ko vyanditse sinimo bavuga ngo ndiko ndazana amacakuje nteranya abarundi n'abarundi kazi mbwa numva yuko evidama mbwa ishashaka guprovinga nuko kuntu kuvuga ngo turi ntwaro ngo twaje gukiza abahutu ngo mutabonye sende ntimwoba uko niyo narrative sinundira kuvuga ko kwiyashana kuri buyo amfete cyende ko ndayekana yuko ivyo byadede bavuga ngo nibo baje gucungura abahutu ko ari vya foko abahutu bariko basafaringa kuri sende gusuje ko basafaringa kuri bubagaza kuri buyoya moi je vais le dire bon umva rero ko nubu ushaka kugura parcelle uri umuhutu ntavuga ngo amaparcelle batutsi ne yabake hanyuma umuhutu mwene wanyu uvuga ngo ni wariko yaje kugucungura w'abakoronera abo bavuga ngo bakivunikiye ukaza wumva arayifashe waje kuvuga uti nyabo nivyo nibiki ngo uje uzi cyo ndico urumva ni koronera yakivunikiye w'umuhutu mwene wanyu kuvungana kuwa gatanu rendi ugataha ngo none ntibakakurayijemwo donc iyi ni ntuze ni cyakine navuga ko dede basikintu cinzigo itagira ukwingana ashobora kubona ko nta rubanza afise kuri we mugaka gutamugasho akagutesha mugasho ngo mumbikire kubera menga ngo kuwa gatanu ngo kizira guca imanza wumva weekend ntibashobora guca urubanza hanyuma kuwa mbere ntuze yaje sinzi ko amwita opeji canke procureur ntiwombaza agacavuga ati umuntu nta cyaha afise bakamutahana muga ngo wakarayemo kubera inzigo gusa ngo akoreke ko wakaraye none ndakarayemo wunguka iki exactement rero bafite ikintu cinzigo kitagira uko kwingana abantu benshi bari mu musho mfete abatari bake ni ikintu cinzigo c'abahutu gusa atakiyo na kimwe mwarapfuye ati mpaka ndagutaye mu gasho urareyo encore une fois musubire nyuma gatoyi abantu mwarutse kuri buyoya wa mbere no wa kabiri none uca kubivange ntushobora kuronka abantu bashika 40 abantu bashika 3 bari bapfunzwe atakintu bagirizwa komsa mugabo ndashobora kuvuga amazina indiri bapfunzwe badakiriwe n'imanza ntushobora kuvuga abantu bashobora kunyuruzwa aho umuntu agenda ntumenye yo yagiye baraza bakamwareta umuntu yakoze ikosa situ kuri wa kabiri ko ico gihe ngo umuntu ntara zimwe natoma ntara za Gitega na za Karos n'ahandi reka tuko kubidehara mu bahutu bari batemye batutsi igihe bishinda daye harabaye ikintu cyo justice cyo kuvuga teka tubona tubajane mu bucamanza mugabo la majorité barafunzwe nyuma mbere sendegarutse irabafungura mugarumva ko abo barabantu ubye bakoze ivyo bintu canke bagirijwe navuze ngo bose babikoze ko mu Burundi hamwe uburiganya sandote ntihabuze abantu badendereza abandi mugabo umwe yari en réponse ya crise yabaye mugabo ngubu nta crise ihari abantu batamugasho ubanyuruza koma ya okay ica gatanu sinze ko kiko ica gatanu geraga oyo muntu byamunaniye kubara anyway nga hamwe rebellion tutsi iteye uburundi abatutsi bari mu gisoda cy'u Burundi bazoyishigikira ku ruyeri kugwe
abarundi mwaracegetere amacakubiri kabisa. No, je neza ko n'abasirikare benshi bari mu b'abahutu badashima uko kuntu CNDD itwara. Je ibintu vya CNDD neza ko ata muntu abishima mu bantu benshi pe, kuko neza ko abantu bariko baprofita d'abord ni majorité ntoyi cane. Et puis ndaguhe exemple, ejo bundi navuze ku mu majoro Bernard Bukuru yiciwe hariya muri Congo, kandi bakavuga ko baba bamujanye kubera hari ibintu batumvikana kumbure na neva canke ntumbaza abafata mu decision. Ntiwombwira ngo famille yiwe ngo biraryohe ngo ko twe turabahutu ngo it's okay man, cyane bari afite muri umuntu nawe yasigaye mu gisirikare ko basigaye bavuga ngo nango ntacyo ngo kazima ngo abahutu be ntacyo. Neza ko n'abantu benshi bazovuga ati okay, abantu turabarambiwe toka kure. Okay, kuriye kugwenge Kagame azoyibafasha, sinza wabikuye. Museveni azoyishigikira. Museveni arisaziye mugafise umuhungu wiwe Muhozi Kanyarudema kigize gute arashiriye sinokubesha. Ruto azoyishigikira. No bo Ruto kumbura ngira ngo umigage kuba amatora kumbura Ruto ngira azosubira gutorwa, I don't know. Mugase ndamva Ruto sinzi ko Ruto ahantu hagaza muri yo ntambara yo mu karere, je ne sais pas. Suda y'Epfo ni umwana wa Museveni. Suda y'Epfo n'ibibahanze birabahanze. No, ntimujyane intambara trop loin. Neza ko intambara y'u Burundi ari y'abarundi nta kwishikana muri Sudan, come on. Iyo ni conspiracy kameme. Hanyuma leta kandi bafise amacakubiri barimwo imigwi birakorerwa muri Sud Sudan. Leta y'u Burundi ndakurahiye Tanzania ntizoyitabara. Bo no, Tanzania ntabwo bazoja muri kurasa. Aba Tanzania novuga ko bari neza ko atavyo bazokora. Mugize Imana azobaha ubuhungiro mugabo kubafasha kurasa no forget. Hanyuma Kongo yo abasuda bayo muririrwana mubona neza uburyo bashacoba. Naringiyo ndombolo ya solo. Kongo. Nguna bosa nesika kubwa kabombe. Esika bango bazaba bombe kwe yate. Men bombe ya bisigura esika bangura bazali. Tobondera au nom de Jésus. Arakomeza ati amakungu mwayateye akagere ya ico coco pe abadede nibazoronka abantu babatabara pe, kubera ubiravye diplomasi bafise zero. Ivyo bintu vyo kuguma bavuga ngo turacutse n'Uburusiya ducutse n'Ubushinwa ntibariyenforma. Ubushinwa n'Uburusiya baraba ahantu hose ari ama intérêt, no kuvuga ushobora gusanga basinya amakontra n'u Burundi, bajaza gusinya amakontra n'u Buganda, bagaca gusinya kontra n'u Rwanda, donc bagenda ahantu babona ko hashobora kuronka umwimbo umusaruro ku gihugu cabo. Ni gake uzobona Ubushinwa canke Uburusiya bugwe kwentera ngo butabare uwo bita umuariye wabo. Twarabibonye na Bashir el-Assad muri Syria, twabibonye na Maduro muri hariya Venezuela, twarabibonye muri Libya na Muammar Gaddafi n'ahandi henshi nyene bona yuko umuntu yayizeye ngo areka aja ku ruhande rw'Uburusiya cyangwa abakomuniste n'ibiki ko batigeze baza kumutabara hageze yuko abanyamerika bamupiga. So ico nibaza ko abadede bafise ubusa, ibintu vya diplomasi vyarabagoye cane gose. Nivyo bavuga vyo mu Bushinwa ko atari diplomasi juste bo baronse akazi gusa kuja gukora, ntibigera bagera ati tugiye gukora diplomasi, ibintu nk'ivyo etc. Ubudomo bubiri ubutabune utandatu nagakwawe imbere yabo. Hanyuma please, niba mukunda igihugu, twe turinya nka Burundi, niba mukunda igihugu mushaka na kazoza keza muri mwe n'abazobakomokako, ni kirekire, rondera inzira z'ibiganiro muvugurure amasezerano ya Arusha. I don't know. Je nibaza yuko abadede ivyo bintu muvuga ni nkugusuka amazi kuri Teflon atemba ko arengana Teflon ntibe muye. Nibaza ko nubwo dusemerera, nibaza ko abadede tudume bafise abantu b'abahanuzi, notama abadede baki mu ishamba. Nibaza ko tuze kuvuga kujya mu pasteur ujya mu Senyeri Serapio ko nawe yabo barabanya basomera misa n'ibikinaza ko yari mu bahanuzi babo, ariko twarabonye ko uwundi munsi yakwidodomba kuri televiziyo vyumvikana yuko yoba yarahanuye bikanka. Nibaza ko Musenyeri Simoni nta mwana yoba yaragerageje guhanura haba imbere ya 2015 kwanza navuga ati ibi bintu tukabajonza tuba abaja
mugabo ntibamwumviye kandi naza ko no mu nyuma ashobora kuba yarabaye umuhanuzi wa Neva ariko Neva ntamwumvire. Nibaza ko hatabuze n'abasaza muri CNDD-FDD bapfa kuruta mugabo bikabura ingene vyumvikana canke bagaca bamudemutinga kuburyo bagiye baracinyiza uyu ndagukarika. Nibaza ko yazara hano nyabona ibi bintu tubireke tubikore neza, abandi bagapfungwa ibintu nk'ivyo. So neza ko akabaye icwende katoga, akabaye icwende ntikoga, kandi agasozi karamarere gapfa abagasha abagabo babona. Ariko kamana ni igiki caturose timwe nande, habuze iki ngo tubane mu mahoro? Ico kibazo nanje ndakibaza cane kubera uravye reaction abarundi ukuntu bagera situation noyi kuva mu kibano, umuntu atsitaye ku wundi, ubu bivuga aho bigeze umuntu atsitaye ku wundi ni sorry bose nta muntu akwita ikofu wundi, usanga ari peace, bagerageza kurondera ukuntu ibi situation bayisukamo amazi to de-escalate. Umurundi agerageza kuduza situation nubwo yaba ari ya ntoyi mwari kuyihereza aho ngaho akaguma yiduza hejuru. Tuza ku rwego usanze ruteye ubwoba cyane. Uravye ukuntu nyene iyo je nigeze gusigura umuntu ibintu biko birabavuga ati no you making things up man. Wumva ari iyo dusomeye 1984 nakuza kuvuga ico gitabo, ijya ni fiction, nta gihugu vyabaye mu keke, that's a fiction. Ijya agenda socialist nanyo bavuga nubwo biri poche ya reality yabaye muri Union Soviétique, still ni fiction iko no bifata. Mu Burundi nk'ibintu bibaho wogira ni fiction, basiga umuntu wumva ni fiction, wumva ari fiction. Nsigurira wewe umuntu yapfunzwe, hanyuma sentare ikavuga iti uyu muntu mureka atahe, kugira gume yo wo bisigura gute mu bantu desume ata mu basauvage uja kubisigura umuntu nkande. Umuntu abapolisi bamufashe n'abapolisi 10 n'umuntu umwe atafise n'inkoni, bagasiga bamwishe, bakakubita inkoni amakofi makabamwishe, wosigwa gute abadetse so des animaux. So yeah, ibintu bamuru biragoye. Sinzi ukuntu sindamenya amfete ku bantu bemera kumva ari mu mbazi ingene Imana yuva ko yatureme twese cyako sinzi muzoza mwansigurira abantu mutahura anthropologie n'ibiki, wa mu anthropologue wo muri Canada yo dusigura impamvu abarundi twashobora kubana. Ivyo vy'amoko none mushake munabireke, ibihugu vyinshi mu amoko, Tanzania mu moko indiri, muri Zambia mu moko indiri, babasindire mu gasi make. South Africa afise indimi 11 muri hymne nationale yabo, vyumvikana ko mu moko arenga 11, harimo n'abazungu n'abirabura, mugabo bose bagerageza tambeke mare bakabana mu cyo bita rainbow nation. Ibihugu turi mu ngaha kubera immigration n'ibiki, usanga abazungu, abahindi, abashinwa, abakoreya n'abafilipino, abirabure nta bintu vyo kufatira mu majigo twamamo, mu majipo no mu mazosi twamamo. What's wrong with us guys? So yeah birabaje. Je namaze kwiyakira ko twabaye ibijuju, tuzoshake duhone nakare naco tumaze atari gutezanya ibibazo no gutera uruhagarara isi. Sinza bo twara kuja kuvuga abarundi muri rusange canke igice c'abarundi canke je no sais pas. Mugabo en fait uravye ntuzeye état de choses y'abirabure en général, uragira ikintu ca désespoir, uragira ikintu ca cynicisme kitagira uko kingana, kuko urabe muri Afrika dufite ibihugu bishika 50 na vyose nta na kimwe wovuga ngo gihagaze neza, kirafise invention, kiraronka amamedale mu bintu bikomakome, naho ubwo no muri sport tuvuga ngo turakaze nta uba amamedale ata mu bindi bihugu twe dutana amamedale make cyane, medals. Bo ukaraba kuri le monde scientifique ndakunda yerekana ngaha abantu bari kubaka ikiraro, hari abantu 1000 bahagaze naga pick up gahagaze ku biti, ujeno kya nubwo gushaka ku pick up yanje ngo ntambuke, ukavuga ngo ngiyingo iterambere ngo 2025, ukabona abantu bafuse igiti uguruti amahero, abantu 100 batonze ku murongo umengana, abantu baba primitive binguge barashaka guteka umutwe ukuntu uje guterura ikintu d'une manière mécanisée kitakuvunye, kandi muri nka babiri abandi bakaja ku bindi bikoko uvuga ati what am I looking at? Donc birababaje, donc uko kuntu tout un continent iba ridicule. Ndazi mucavuga ngo colonisation, none babakolonije muri ko murakora iki? Mwe niba muraja kubakoloniza badukolonije en premier yo kuba baturuta. So colonisation yatumye baturuta, ahubwo colonisation consequence yo kuba baturuta. Ntihari mu gihe hatariho ordre mondial, no ntihari wanashaka aho karuta kandi ka kamera evidama tukuvuye mu matribu iniganze yari iganza no muri Afrika niko vyari bimeze, abazuru bari ganza nta rugamba hashiwe gukata hakata, niko vyari bimeze
uri faible barakudomina so batumye ko ati faible nako turi faible batudomina anyway iyo biri in discussion mugarovye état d'affaires état ntuze des choses yo muri Afrika ukacura n'ibihugu biri muri Caribbean zizanka za c'est pas ntuze Haiti fair the state encore une fois ariko n'izindi bihugu byo muri Caribbean vy'abirabura usanga ari ugacura n'abirabure bavuga ngo bari muri diaspora aho ku banyamerika bajya bagiye kera ugacura n'abandi bari muri za Australia usanze ahantu bari gutemana imipanga umenya ko abasudani umvise umuntu yakoze forfait muri Ireland umenya ko atari niba atari umunyafrika n'umwarabu avuga ati what's wrong with us dudes birababaje kimwe gusa Dede iradohemukiye ya Dede yarahemukiye abantu benshi cyane hari abantu bari bishimye ko Dede yahagaze je maze bisi mvuga n'abantu bavuga ati je mba narasotse igihugu mugana n'umenga amahoro karaboneka numva nta ntibyari ngombwa nagenda mu conference nkagenda nkagaruka nabona nk'ama bourse nkayaheba nakarikiye nkabana boyo bourse nubwo ari nziza ntabwo n'umushara mfise guta famille yanzo niyirenganzo nda bourse nziza ibintu nk'ivyo hakaje abandi bantu baba diaspora nk'akaro bagiye batahana y'imitahe bavuga ngo reka tujya kubaka ibitwa kabiriya ubu ariko bibaza bicuza ituma bajanye amafaranga muri gihe no badashobora no kuyarotira so yarabagabaniye en principe yarabagambaniye so isi nimara kuyanka na satani yo ubwayo azoyirega ku mana ko habonetse icago kirenze satani ko habonetse umuntu afite agashavu d'abadede mu by'ukuri umuntu afite agashavu abadede bon ce que je comprends niba ko abadede abadede mumva ko mwanswe en principe ariko niwe muyankishije neza ko muntanga abantu bari bahaye ico bita benefit of the doubt barabizera mugabo mwarabagambaniye mwarabahemukiye semerera comment yanje ntuyifute bo iyi comment yafete Google yari yayisize ku ruhande nagiye kuyizukura aho Google yashoye kuraba comment uburyo afise AI ikiru nticumva neza mugabo bashoye kuraba AI ukabona imessage iri mu bintu biri controversial ikayishira ku ruhande kampa akaba yenda ya approvinga nico kiyerekana dongiye muri izo nagiye kuyizukururayo bo nagomvye kuyifuta amfete kukurumva ibintu byo guma tuzana ko akahutugatuzi mu gihe sene tuzi ko ifite ikibazo cyo gutwara ata bishobora gusubira kudusubiza inyuma mugabo nayize nti okay reka abantu basira agashavu kawo abadede bakumve ibi na neva bikunda no bimubwira mu maso mu yandi okay sinzi uyu muhizi ko bari mu Burundi ni buri mu Burundi saba rendezvous na neva umenga afite nimero ya WhatsApp abantu bafite nimero ya WhatsApp ya neva mu imuhero mu Burundi akeneye ko bicana akamubwira mu maso mu yandi ati mwabivumemwe umenga niko yatanguye mwabihemumwe mutujya mutwicayeko alright kabiga twengwa nka keza ariko muri make neza ko ça incarne iyi message ça incarne yerekana ipakejinze agashavu abarundi bafise nubwo ativuze ubwoko bw'inga ko numwe kumenga ariko avuga ko ari umuhutu hanyuma magi twarabanyagacavuga ati iyi Dede no kwirandurana n'imizi ariko nigiye kuri internet usanga abantu bafite agashavu katagira uko kangana mu Burundi ko kuko ntako bavuga kugira banka ko baca babamesa mugabo je yo mu comment bandungikira ati ariko ntumvuga izina urabona ko abantu mu by'ukuri barakariye Dede mukomeze murakare kuko niyo nzira yugukira ikimbaje gusa nuko basize bononye urwaruka izo mbonera kure nivyo biswe by'inkona akazoza kavyo ntakonzi ubu naho ubwo kogora mbere hatiye abana intambara abantu akazoza kabo karagoye kubera umutwe baramaze kwangirika baramaze kononekara bazoba bari mu ma prison no mu ma centre ya kwa rojanti canka yane ma centre ya rehabilitation ubuzima bwabo bwarabananiye niko je no bacirura urubanza ntarurashinda banka ahubwo ari kubakibira ati nyabona mureke gukurikira ivyo bihemu okay ivyo bimwenya vy'abadede okay mugira umunsi mwiza azosubira bye bye